iteka ntangere gusubira kuba kumwe namwe kuri uyu munsi wa gatatu igenekerezo rya 30 mu kakaro 2025 ngo ndabashikirize amakuru mwateguriwe n'uruganda rwa radio Haguruka. Mu nkundire imbere yuko ndabashikiriza ingingo ashimikiye ko mbanze ndabaramutse abandi ndabahe mwiriwe bivanye naho umwe wese aherereye. Bamwe mu barundi ntibatahura ikibuze ngo abarundi bave hasi banke kuguma batwagwa n'indongozi zabashize mu bibazo zikananirwa no kubitorera umuti. Uyu munsi abarundi bakaba bahanzwe cyane n'ikibazo cyo kwiyunguruza, muraza kuvyumva. Uyu munsi abarundi bakaba bahanzwe cyane n'ikijanye no kwiyunguruza, muraza kuvyumva. Igitoro ngo kibuze mu Burundi biturutse ku mutambukanyi w'umukuru w'igihugu hamwe n'umukuru w'igihugu ubwiwe ngo banse kwishira hamwe Interpetrol ribandanya kuzana ibitoro, bikavugwa na bamwe mu banywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD. Hari n'ayandi ariko mu mpera murakurikirana ikiganiro iganuke. Dondo Dwemba z'umutima nije ndi kuri mikro, mu buhinga bw'ivyuma hari Oben Felix Rankunda, idonido ni mukanya kazi. Ndongeye kubaramutsa ngo harabuze iki abarundi ngo bave hasi biyamirize intwaro ya CNDD FDD ibicishije amajambo gusa nibahe igitoro n'ibindi vyankenerwa. Abatari bake bariko bibaza ico kibazo kuva aho kuri uyu wa mbere ivyo kwiyunguruza vyananiranye, abanyagihugu bakicirwa n'agahinda aho baba bari ku bituro vy'imodokari bitandukanye mu gihugu bajumarariwe kubera imiduga yunguruza abantu itariko irakora neza. Abunguruza abantu bakoresheje amapikipiki nibo bariko babukura mu cibo. Kuva Igitega gushika Ibujumbura ipikipiki ipakira abantu batatu, umwe akariha 70,000 canke arenga. Abanyagihugu bavuga ko ari akamaramaza ku ndongozi z'igihugu n'abanyagihugu ngo kuko kuva Uburundi bubaho ngo ntibwari bwigere bumara imyaka 4 yose butagiramwo igitoro. Ubukene bwacu bukabije ngo babubonye ku ntwari ikomoka mu mugambwe CNDD FDD, bagasaba abarundi bose kuva ibuzimu bakaja ibuntu, bave hasi bigwanire bashireho intwaro ishobora kubakura mu kaga bashizwemwo n'intwaro ya CNDD FDD. Inkuru na Ninete Nancy Mutoni. Ibyo kwiyunguruza bitera bigorana ku bashaka kuva mu gisagara cya Bujumbura berekeza mu ntara zitandukanye canke bava mu ntara baja i Bujumbura kuvaho. Abakora akazi ko kwiyunguruza abantu bakoresheje imiduga bahagarikiye akazi kubera ubwinshi bw'amafaranga y'amande bariko baracibwa n'abajejwe umutekano babahora kurenza ibiciro byo kwiyunguruza byashinzwe na leta. Muri kino gihe rero ahatari hake abashaka kwiyunguruza bakoresha amapikipiki ariko ibiciro si aho gutuma umwana. Nk'akarorero kuva ku mugwa mukuru wa politike Igitega gushika mu gisagara cya Bujumbura ipikipiki ija kwa abantu batatu n'uwigendesha agira 4. Aho rero umuntu umwe acariha amafaranga 70,000, ni ukuvuga bose uko ari batatu bakariha 210 vy'amarundi. Ni nacyo kimwe no ku mugwa mukuru w'intara ya Butanyerera ari wo Ngozi. Uvuye mu Kirundo aja Ingozi ku ipikipiki arihishwa amafaranga 45,000. Ku gituro cy'Ibubanza niko kuko. Imiduga yunguruza abantu ni imparugwa. Abiyunguruza baja mu gisagara cya Bujumbura basabwa amafaranga y'amarundi angana 20,000 kuri Probox canke ipikipiki. Kuri yasi iyo ibonetse ni 15,000. Ico giciro kiduze inshuro zirenga 3 ku giciro leta yashinze. Eka nuko nyene n'abiyunguruza bava mu ntara zo hagati baja mu zindi. Muri komine Rumonge niko kuko mu gihe imiduga yaboneka umwe naho ne bigoranye cyane abihuta baca bipakiza ku mapikipiki nyene.
nk'ahandi hose ija ko abantu batatu n'imizigo canke bane batagira imizigo, aho rero umuntu umwe akariha ayari hagati y'ibihumbi 35 n'ibihumbi 40 gushika kuri station Kingstar iri mu Kanyosha mu gisagara ca Bujumbura. Hagati aho n'ugiriwe amahirwe akaronka imodoka imwunguruza, ibiciro biba biri hejuru cyane. Bamwe mu biyunguruza kuri wa 30 Mukakara 2025 bavuga ko kuva mu gisagara ca Bujumbura gushika Igitega bari hayari hagati y'ibihumbi 50 n'ibihumbi 60. Ngozi niko kuko abaja mu makomine ya Muyinga na Kirundo bo bwarapfutse umunwa, kuko ku munsi w'ejo bariko barihishwa ayari hagati y'ibihumbi 100 n'ibihumbi 150. Nahone bakabanza kwiyemeza ko abajejwe umutekano nibababaza baza kuvuga ko barishe ayemewe n'amategeko. Kubera ivyo biciro rero abafisa mikoro make nk'abagiye Bujumbura gufuba babo, abahagiye kubera imanza zo mu masentare, abahashitse kwivuza canke kuraba babo bagwaye, n'abandi bo ntibariko baroroherwa. Abafise imiryango bakaba baciye basaba indaro, abandi barara mu maparikingi. Kurikire vyiganwa na bamwe mu banyagihugu babuze bacira nayo bamira ku gituro c'imodokari cyo kuri Kotebu mu gisagara ca Bujumbura. Nashitse mu gatondo ka kare nka 11 nari ndahageze, ubu ni nka saa 9:30. Imodoka twazibuze ni yurose, bakubwira wapi yuko boca babafunga kubera igitoro cyarabuze. Urabona basize ku ibeyi yabo, urabona polisi nayo icibabana mu nzira. Jewe naje ku munsi w'ejo mvuye mu Cibitoke ngeze ngaha kuri Kotebu, ndabura imodoka inyunguruza, afise abana babiri, ndara ngaha nyene kuri Kotebu bukarinda buca. N'ubu niho buryo nagize agahinda kanini, nk'ubu ndiko ndibaza haba abana barara, buryo byanyobeye drema. Nimurabe ingene mushobora kubigenza nk'uko mutujejwe agateka kazina muntu. Jewe no kuvuga guhera sizeri y'igitondo nkiri ngaha, wana aya masaha yo hageze sinzi ndazi ubu ni saa 9 karibu, ariko nabuze ikinyunguruza. Iyo tubonye batubwira yuko nta gitoro ifise, yemeye kutwunguruza nayo twe twatumenyereye yuko turi ha 5 n'amahera 500 aho mu Bukeyi wacu, ariko banciye 60 nahabutse n'ibyo nashoye atayarimo. Kuva mu gitondo 11 abana tubafite ngaha, ubu uye tugira dushikira saa 10 abana badupfiriye ko n'inzara, twabuze ikintu na kimwe cyo funguruza. Twashitse ngaha saa 11 z'igitondo, tugeze isaha 10 tutararonka imodoka ngo tugire iyo tujya, umwe tugira aho turara, dufite abana, turiyumvira ukuntu tuza gusubira iyo twazananye bikanga. Mukuri ni barabe ikintu bodufasha. Je kuva mu gatondo ngenda ari ku gituro nza no ngaha mbura imodoka, rero kugeza uyu bunye nabuze icyo mfata n'ico ndeka bwanshika muhira kabisa. No kuvuga ngo ndiko ndagenda muhira Karusi, na urangenda ku 16 byaduze na 5. Ariko ubu nugo mu 30-40 ntafa gushikanye muhira kubera ngo ibitorongo byabuze. Abatari bake bafatiye ku bibazo bitari bike bihanze abarundi, bikunyurwa n'ubukene bw'igitoro butuma batiyunguruza uko babishaka no mu buryo bubereye. Baribaza impamvu ituma abarundi batava hasi ngo biyamirize intwaro ya CNDD-FDD yabakwegeye mu bibazo idatorera umuti. Ibyo bari kubabona ngo nakamaramaza ku ndongozi z'igihugu zidasiba kuvuga ko igitoro kiri mu nzira kiza, ariko ntihigere haboneka igikwiye abantu ngo biyunguruze uko babishaka no mu buryo bubereye. Kuva kera ibiriko biba ngo ntibyari bwigere bibaho mu Burundi. Basaba abarundi kuva ibuzimu baje ibuntu, bave hasi bigwanire, bashireho intwaro ishobora kubakura mu kaga bashizwemwo n'intwaro ya CNDD-FDD. Guca ihadabu abunguruza abantu si wo muti w'ingorane ziri mu kwiyunguruza. Leta nishireho ibitoro. Ivyo vyashikirijwe kuri uyu wa 30 Mukakaro 2025 na Faustin Ndikumana, umukuru w'ishirahamwe Parsem, aho abona ko mu gihe hamaze imisi ikibazo cyo kwiyunguruza kuba abapolisi bafata abunguruza abantu bakabafatira ingendeshwa bongera babaca ihadabu, vyerekana ko leta iriko igwana intambara zitarizo, kuko igitoro kibonetse ivyo bapfa bitosubira kuboneka. Na bamwe mu bandi banyagihugu bibutsa ko leta ikomoka mu mugambwe CNDD-FDD itigera yemanga ko ariyo iri mu makosa, igata impfane ku banyagihugu ngo kandi bariko bagwa mu mporero z'ivyananiye leta gukora.
bo basaba abarundi gukura amaso kuri leta ngo kuko vyarayinaniye kuva kera gutora umuti w'iyo ngorane igikwiye ngo nuko yosezererwa. Aline Munezero niwe adushikiriza iyi nkuru. Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe Parseme gishinze gukangurira abarundi guhindura ingendo n'ivyumviro kugira bashobore gushika ku iterambere rirama. Yashikirije ko kwiyunguruza ari umurimo ntahara, ko hariho n'abantu babuze ingene biyunguruza ubuzima buca buhagarara. Yibaza ati nduguruye twamugina none boja ku mashure, ku mirimo, kwivuza, gusuma canke ibidandazwa vyotembera gute? Bazoreka kuja guhamba ababo, bazoreka kuja mu manza? Ibishoboka. Ndugaye twamugina arabanda ati nduguruye twamugina kumara iminsi 3 canke iminsi 7 ku masitasiyo humye ntivyobura ingaruka. Iritiro igeze ku mafaranga 30,000. Ubu harabaheze ruguru bataza ku mirimo kubera ukubura ukwiyunguruza, aho n'uronse ingene amanuka usanga ariha 80,000 canke 90. Nk'akarorero hari abakozi bo ngaha baheze ruguru. Ndugaye twamugina ntiyagarukirije aho ati none ko leta idafise igitoro gituma abantu biyunguruza ku buryo bukwiye, kidashiraho amabisi yayo afashe abantu kwiyunguruza no kunguruza ibintu narijyayo vyo yorohera kuronka igitoro maze bakagabanya ibiciro. Nireke abunguruza abantu biyumvikanire n'abiyunguruza, kuko guhangana n'abunguruza abantu n'ibintu bihagarika n'ubwo buryo budafashe bwo kwiyunguruza bwari buhari, kuko ababikora bashima kubihagarika. Ibura ry'ibitoro n'izo ngingo ziguma zifatwa zishobora kuba ziva ku bategetsi babona ko baronka igitoro vyoroshe maze bakaguma biyunguruza vyoroshe, bakaguma bivugira bati none abandi bo babura gute ingene biyunguruza. Ku bwa Faustin Ndikumana inyishu kuri ibi bibazo nukureka igitoro kikinjira, kuko kubaca ihadabu no kubahana mu gihe igitoro kitaraboneka ntaco bihindura mu vyo kwiyunguruza. Nayo kunsiguro leta yamitanga ko habura amafaranga y'agaciro dovize kubera Uburundi bushora hanze bike bukinjiza vyinshi bigatuma habura yo kuzana ibitoro. Faustin Ndikumana ashikiriza ko atagihugu na kimwe muri Afrika kidashora hanze bike cane ugereranije n'ivyo kihagurira, ariko nta bibazo nk'ibiri mu Burundi bihavugwa. Ahubwo abarundi ngo bakwiye kwicara bakaraba ingene ya mafaranga y'agaciro make baronka ariko aratunganywa, hama bitondere n'abantu bihariza amasoko yo kuzana igitoro kandi batabishoboye. Na bamwe mu bandi banyagihugu bibutsa ko leta ikomoka mu mugambwe CNDD-FDD itigera yemanga ko ariyo iri mu makosa igata imfane ku banyagihugu, ngo kandi bariko bagwa mu mporero z'ivyananiye leta gukora. Bo basaba abarundi gukura amaso kuri leta ngo kuko vyarayinaniye kuva kera gutora umuti w'iyo ngorane. Igikwiye ngo nuko yosezererwa. Igitoro ngo nticabuze kubwo kubura amahera mva makungu, ngo cabuze kubw'inzigo y'akazikira no kudakundana no gushaka guhezanyayo biri mu batwara Uburundi. Niko bamwe mu banywanyi bo mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD babivuga. Ishirahamwe Interpetrol ryari risanzwe rizana ibitoro mu Burundi, n'ubu umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline hamwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye borisubiza ivyo kuzana igitoro nk'uko vyahoze. Igitoro ngo coba kibonetse mu Burundi. Ivyo Interpetrol yasaba ngo nivyo buri mudandaza wese yozana igitoro mu Burundi yosaba. Ubuho igitoro ngo kirazimvye inshuro zirenga 3 z'ivyo iryo shirahamwe ryari ryasavye leta, kigirwako no kuboneka kitaboneka. Uwashatse gusubiza Interpetrol ivy'igitoro ngo n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika, ngo ariko Angeline Ndayishimiye yaramuhakije. Gervais aca arata araheba aba umurorerezi. Abo banywanyi ba CNDD-FDD batashimye kuduha amajwi, bakavuga ko iyo igihugu gitwawe n'umuntu yekunda wenyene nabiwe atiyumvira inshuti n'abanyagihugu, ngo nta kundi vyogenda atari ivyo abarundi ubwabo bariko barabona. Evariste Ndayishimiye n'umutambukanyi wiwe ngo nibo baboheye amaboko imugonga abanyagihugu babura igitoro, ngo nibave hasi babiyamireze. Mu buhinga bw'ivyuma babanze batumirira amate, inyuma y'akanya gato duce twinjira mu gice ca nyuma cano makuru.
ko mwavyumvise mu ntango uyu ni umwanya w'ikiganiro iganuke ikiganiro co kuri uyu munsi wa gatatu igenekerezo rya 30 mu kakaro 2025 gishimikira ku ijambo ry'Imana riri mu gitabo c'umuhanuzi Daniyeli ikigabane ca gatatu kuva ku murongo wa 16 gushika ku murongo wa 25 gishikirizwa na Pastor Jamse Uwizeye mu gikurikirana. Bakunzi baradiyo haguruka aho muri hose turabifurije amahoro y'Imana abane namwe kandi ubuntu bubonerwa muri Kristo Yesu bubane n'imitima yanyu aho muri hose kubari hafi n'abari kure abari mu gihugu c'u Burundi n'abasabagiriye hirya no hino mw'isi abagiye hirya no hino bakavuma agashambara bari mu makambi y'impunzi abagore mu buce butandukanye nimwakire amahoro y'Imana abane namwe kuko Imana ni Imana ibera hose icarimwe Imana ni Imana itandukanye n'abantu abantu naho boguheba Imana yo igumana nawe abantu naho boguta Imana ntiguta kandi iyo uri mu bibazo Imana ibikira gucisha mu ruganda kugira ngo dukoremo umuntu akomeye ikwigishe ibikucisha mu ruganda kugira ngo izo gukoresha ibikomeye kandi buriya iyo umuntu azobukomeye abanza guca mu bikomeye eka niyo byo musigira ibikomere ivyo bikomere ntibimutera gupfa ahubwo bimutera gukomera kugira ngo mu gihe gikwiriye nawe azokoreshwa ibikomeye Imana yacu yagwicubahiro nganuka rero ry'uno munsi tuza guhagarara ku majambo y'Imana tuza gusoma muri Daniyeli gice ca gatatu duhere ku murongo wa 16 tugeze ku murongo wa 25 Daniyeli gice ca gatatu duhere ku murongo wa 16 tugeze ku murongo wa 25 ijambo ry'umutwe riravuga ngo Bashaduraka batererwa mu itanure ntibagira ico baba turasoma mu izina rya Yesu Kristo Shaduraka na Meshake na Abedinego bishura umwami Nebukadineza bati ntiturinda kugira ico tukwishura kuri iryo jambo asangwa ariko bimeze Imana yacu dusavye ishobora kudukiza muri iryo tanuri ry'umuriro uhinda kandi niyobura kudukiza ku kuboko kwawe mugenzi ariko naho bitoba bityo umenye mugenzi ko tutosaba Imana zawe canke ngo dusenge ico gishushanyo c'inzahabu wahagaritse maze Nebukadineza urakebuca buraziringa mu maso hiwe harahindurira atera igitsure Shaduraka na Meshake na Abedinego agira ko bakombanya itanure ngo rirushe uko ryahora ryaka ibihitanga bondwi nuko abarira abahizi bamwe bo mu ngabo ziwe kuboha Shaduraka na Meshake na Abedinego ngo baterere muri iryo tanure ry'umuriro uhinda nuko baboha abo bagabo uko bakambaye imyijiro n'amakanzu n'imitamana n'izindi mpuzu bambaye babaterera hagati muri iryo tanure ry'umuriro uhinda maze nko kwicagezwe c'umwami cari kibiriraho kandi itanure ryari kibengebenge gose bituma ibirimi by'uwo muriro byica abo bagabo bari bateruye Shaduraka na Meshake na Abedinego nuko abagabo batatu Shaduraka na Meshake na Abedinego bagwa hagati mu itanure ry'umuriro uhinda uko bakaboshwe maze umwami Nebukadineza asimbwa n'umutima ahaguruka n'ingoga abaza abajana biwe ati mbega harya nitwatereye mu muriro abantu batatu baboshwe bishura umwami bati koko nabo mugenzi arababarira ati erega ndabona abantu bane babohoye bagendagenda mu muriro hagati kandi ntaco babaye kandi ishusho ry'uwa kane isa n'iy'umwana w'Imana Imana yacu yagicubahiro inshuti bagenzi iki ni gihe umwami Nebukadineza yari yashinze igishushanyo ategeka mu gihugu ngo abantu bose bamubunamire igishushanyo ciwe Imana itabare cane nk'uko iki gihe usanga hari itegeko risa nk'irya Nebukadineza ngo abantu bose babe mu mugambo uri ku butegetsi ngo abantu bose bunamire umugambo uri ku butegetsi canke ngo bose nk'uko tuza tuvyumva ngo zirye zose ngo bakumakume ngo vyegeranye ngo kumakuma ibintu nk'ivyo namwe muza muvyumva Imana itabare cane ngo begeranye bose rero Nebukadineza nawe yashinze itegeko ko isi yose abantu bose mu bwami bwiwe aho yatwara bose bagomba kunamira igishushanyo ciwe ariko aba bagabo batatu b'intwari Imana yacu yagicubahiro baravuga ati twebwe ntidushoboka twebwe ntidushobora kunamira ico gishushanyo cawe Imana itabare cane baravuga ati twebwe nubwo bimeze uko Imana yacu ishe kudukiza amaboko yawe Nebukadineza ngo aravuga ati ariko murabona rinde yobakiza amaboko yanje Imana yacu yagicubahiro hari igihe ubutegetsi butera ubwoba abantu ariko nagira nzanira iganuke abantu bahagaze neza ntimugatega ubwoba nimukomeze mushikame bantu muri mu ruhande rw'iciza nimukomeze muhagarare kuko iciza kizokwama ari iciza niyo ata muntu n'umwe yogikora ariko ibibi byo bizokwama vyitwa bibi naho vyokorwa n'abantu bose Imana yacu yagicubahiro ukuri kuguma ari ukuri niyo abantu bose bonuma ariko ikinyoma co kigoma ari kinyoma naho covugwa na bose Imana yacu yagicubahiro Nebukadineza rero ashinga itegeko ngo abantu bose basenge ikigirwamana ciwe canke nk'uko biri iki gihe
birabe mu gihugu cacu muri kino gihugu cacu Burundi ngo abantu bose barabe bagende mu mugambwe umwe Imana utabare cane ariko aba bahizi uno munsi abahizi baracariho bane basaduraka na Meshake na Abedinego baracariho Imana yacu yagwicubahiro ngo arabahamagara arabinginga arabemerera ibintu arabahamagara bakabemerera inzego za muri leta bati mwo turabaha ibiti nimwemera kugenza gutya turabaha ibiti turabaha amafaranga Imana utabare cane ati nimwemere muvaho mwari muri muzi tuje tubaha akazi ariko Shaduraka na Meshake na Abedinego baravuga ati mwami ntidushobora guhindura ntidushobora kuva mu ruhande gukuri ntidushobora kuja kunamira igishushanyo ntidushobora kuva mu ruhande rwacu ngo tugeze mu byo tubwiye kubera iterabwoba ngo maze umwami arashangashigwa Imana utabare cane ijambo rye tubwira ngo umwami arashangashigwa ngo acarategeka ngo abo bahungu batatu ngo nibaterere mu muriro ngo umuriro nibawongerereze ibihano nibigwizwe Imana utabare cane ngo baca barababoha itanurira bararyongereza babaterera mu muriro Imana yaca gucura ngo ariko abababo Imana yaca gucurairo abababoshe yemwe bantu bikoresho mwemwe bikoresho vya Nebukadineza nagenwe babwire murabi bikoresho bakabatuma uno munsi araba batumwe harabatumwe bakemera uno munsi bavundiye mu busho harabo batumye uno munsi nabo banyurujwe baragutuma kwica umuntu bagaca bakwica nawe kugira ngo bazinganye amatohoza murazi benshi bamaze kwicwa bazira ivyo batumwe murazi benshi bafunzwe kandi bazira ivyo batumwe